mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika. radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm 104 n'ibice bitatu mu rwanda. mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na 22. turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fide Niyongabo. umwanya w'ikiganiro muri isanga. muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Burundi burafise ibintu vyinshi vyo kurata mu bijanye n'ivyerekeye ingenzi. Ikiyaga Tanganyika kirimwo yamara umuyobozi w'igisata c'ingenzi mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi mu Burundi, George Nimenya, yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2022 ko naho ibintu vyo kurata ari vyinshi mu gihugu, gushika ubu ibintu bidatunganijwe neza muri ico gisata, harimwo no kuba atategeko rigenga ico gisata rirashigwaho muri iki gihe. Yariko yerekana uko igisata c'ingenzi cifashe mu Burundi. Amenyesha ko amafaranga yategekanirijwe igisata c'ingenzi adakwiye umuntu abigereranije n'ibintu bikenewe kugira ico gisata gitera imbere. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro biri mu gihugu. Yamenyesheje ko ari mu cankuzo ku Burundi bwicaye ku gahiye hamwe ibintu vyotunganywa neza mu gisata c'ingenzi. Nikihe leta y'u Burundi yokora kugira itorera inyishu inzitizi zihari mu bijanye n'igisata c'ingenzi kugira Burundi ntibusigare inyuma y'ibihugu bibanyi? Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi. Twatumiye Audace Ndabahawe ayoboye Igisabo Tours, ishirahamwe ryigenga ryishinze guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi, mu guha akaryo abanyamahanga ko kugendera ibibanza vy'iratiro mu Burundi, na Eric Rugerinyanga akorera ishirahamwe Groupe ASEK rikora ibikorwa vyo kubaka, akaba amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika. Bompi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire, mbanje kubaramutsa. Yambo neza. Nashaka ntangurire kuri wewe Audace, kuri ivyo bibanza vy'iratiro bivugwa ko ari ibibanza bitari bike mu Burundi, mwo biducira ku mayange ni nk'ibihe? Ego murakoze cyane. Ntanguye nanje kubaramutsa, ndamutse n'abariko barazikurikirana bose aho baherereye mu bice byose by'isi. Ego sinzi ko natanga kwidondora, nuko mwabivuze nitwa Audace Ndabahawe, hanyuma nkaba ndongoye ishyirahamwe rijejwe guteza imbere igisata c'ingenzi, ariko kandi no guha akaryo Barundi n'abanyamahanga kugira ngo bashike mu bibanza vy'iratiro bitandukanye. Nkabandi umwe mu batanguje iryo shyirahamwe. Hanyuma mu Burundi dufise ibintu byinshi vyo kurata, duhereye ku bijanye na kahise, turafise ibibanza bitandukanye vyerekana ko ubutwari Abarundi bari bafise kuva aho hambere hahise ku ntwaro ya cami, ariko kandi turafise n'ibijanye ndavuga n'ibidukikije, aho ndavuga ibinyabuzima. Turafise amashamba cimeza atandukanye, ariko kandi turafise n'ibindi bintu kama, ndavuga ari nk'amashuha canke amasumo, ibyo twita mu gifaransa amashike. Ariko kandi turafise ndavuga ibindi byinshi mu karanga, nzoga karanga twumva ibijanye n'intambo, aho tuzi ko ingoma z'Uburundi ari ingoma zizwi cyane ku isi, nibaza kandi ko ari nizo za mbere. Turafise n'izindi ntambo zitandukanye, aho
mu ntara kama zigize uburundi intara yose usanga ifite intambo yayo, ugasanga rero dufite intambo nyinshi zivuga ibitandukanye kandi bikerekana ubutunzi dufise mu bijanye n'akaranga. Haruhande yaho turafise ibiyaga bitandukanye duhereye nkavuga mu manuko gushira uburengero, ariko kandi turafise n'ibindi biyaga mu buraruko, ndetse hari ikiyaga gisanzwe kizwi cyane giherereye mu bumanuko, ikiyaga cyitwa Tanganyika. Ni ikiyaga kizwi cyane kitazi gusa kubera icoba kiri mu biyaga bitanga ifi nziza cyangwa ifise ifi zitandukanye, ariko n'akayaga gisanzwe bitanga ndetse n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukorera kuri icyo kiyaga. Haruhande yaho gifise amazi meza yego umuntu ashobora gukoresha. Ndavuga kandi n'ikiyaga na cyane cyane kizwi, ikiyaga cyitwa Ibihinga. Ni ikiyaga cakira inyoni zitandukanye ziva mu bice bitandukanye by'isi, mu gihe muri ibyo bibanza muri ibyo bice by'isi usanga hakanye. Rero ni nk'igitangaro kidasanzwe kubona izo nyoni zari zinziza aho hantu. Hariho n'ibindi byinshi aho nshike ku mayange, ntavuze ibijyanye n'ifunguro cyangwa ibifungurwa, aho usanga no mu karere dusanzwe turimo n'ifungurwa zo mu Burundi biryoshye cyane gusumba. Aho ndavuga kandi n'ukuntu abarundi basanzwe bakirana igihe bakiriye b'abanyamahanga, bamuberekana ko iminsi yose bahaje boza bisanga ko batifuza ko hari umuntu yose uri inyuma avuga nta Burundi, avuga ko yoba yarakiriwe neza. Urakoze. Bama bitwararika abanyamahanga mu byo bakora byose kugira ngo bumve ko bashyitse mu Burundi, bashyitse koko mu mutima wa Afurika. Rugerinyange Eric, umaze imyaka ishika 15 ukurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika, mu vyo Audace Ndabahawe reka aravuga vyo kurata, yavuzemwo ico ikiyaga gikomeye cyane, ikiyaga gifise ifi nyinshi, amazi meza. Ku bwanyu ico kiyaga mumaze iyo myaka yose mukurikirana, mwovuga akamaro gifise ni agaciro kacu ku bijanye n'ingenzi? Ndabaramukije amahoro. Je ni Mariko Rugerinyange. Murantunga Mariko? Rero yego sinashoboye kumwumva neza kuko ndumva ko amajwi atameze neza, ariko ngiye kuri ikiyaga ca Tanganyika. Icambere cose kubanza kumenya ico kiyaga ca Tanganyika uko kimeze. Mu byerekeye uburinganire, ni ikiyaga kigira kabiri twovuga muri Afurika kinini, havuye ikiyaga ca Victoria, kuko Victoria nico kinini gifise ubwaguke bwa kilometre kare cababa 69,500. Ikiyaga ca Tanganyika rero kigira kabiri, gifise uburinganire bwa baba 32,900. Ariko uravye mu burebure ikiyaga ca Tanganyika nico kiza imbere. Mu bwaguke si cane kuko gifise ibirometero 72, mu burebure ni 677. Hanyuma rero mugabo hari ico cishangije ngaha muri Afurika ndetse no ku isi, kikaba kigira kabiri mu burebure uja mu kuzimu, bungana kilometero n'imetero 770. Nyuma rero nico ni ikiyaga gifise amazi menshi muri ibi biyaga dufise hano muri Afurika, kuko gifise hafi ibyo twokwita amakilometero cube 18,900. Ivyo rero navyo aho ikiyaga kiri uno munsi ni ikiyaga ciza nk'uko yabivuze uwamanjirije, kuko gifise amazi meza, iyo twita rezo douce ku isi, kiri mu bya mbere. Hanyuma rero kandi kikaba kirimwo ibinyabuzima byinshi cyane birenga 1,500. Bavuga ko muri byo 600 atahandi byo bari ku isi. Rero urumva yuko ico kiyaga ni ikintu ciza, kandi aho kiri uretse ayo mazi meza n'ibyo binyabuzima,
ni ahantu hameze neza. urazi ibihugu bigikikije twebwe n'aho ihindagurika ry'ibihe rishika si kenshi usanga ubushuhe n'ubukanye byahindutse cyane ku buryo bibuza abantu kubaho neza. hari akayaga keza naho haba ubushuhe iyo uri kwitanganika ubwo bushuhe ntubwumva. aho uri hose kwitanganika ubushuhe ntibwumvikana cyane kubera umuyaga waho mwiza. hanyuma rero uti akamaro akamaro ni kanini cyane. hamwe ibyigwa byokorwa neza abantu bakaba kiga ni ikiyaga gishobora kuzana ingenzi nyinshi, hanyuma rero izo ngenzi nazo murazi yuko zizana amafaranga y'agaciro. reka turaza uretse n'ibyo ego mubandanye gato ariko turaza kugaruka ku gaciro ico kiyaga gifise mu bibazo biri imbere bivunagure gato ubu. ego kwari kubabwira uko ikiyaga ca Tanganyika kiri, ariko hariho n'akandi kamaro bifitiye abanyagihugu baba muri ibyo bihugu kuko baragisoromamwo bakaronkamwo ingene babaho, kandi gikora n'akazi ko gutwara ibintu n'abantu. hariho rero ibikorwa bitari bike ico kiyaga gikorera ibyo bihugu, hanyuma ibisigaye ndindiriye kuri ibyo bibazo. murakoze umuyobozi ajejwe igisata c'ingenzi mu Burundi George Nimenya yamenyesheje ko ku bibanza 127 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ngo ari vyo kwitwa ko bikora neza. Audace ndabahawe ku bwanyu, ni ukubera iki ibibanza byinshi bidakora ari 10 gusa ku bibanza 127 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu? Vyoba bitumwa n'iki? Ego murakoze kuri ico kibazo. Navuga ko hari ibintu byinshi biba bituma ibyo bibanza bidashikwa ku rugero rw'ibindi n'abahinga. Nibaza mu bimwe mu bituma ni uko ushobora gusanga kugira ngo ushike muri ibyo bibanza hatagendeka neza, ugasanga amabarabara ntibifashe neza, ariko kandi ugasanga ingenzi mu bisanzwe zitembereye ahantu hari ibintu bidategetse kuharonka, ari ibintu bibafasha kwivuna umusase muvuga ibifungurwa canke ibinyobwa, ugasanga ivyo bintu biri hafi yabo, ariko kandi ugasanga kimbure ntibashobora kuronka abakika umusaya, muvuga ntibashobora kuronka uburaro canke inokwita hotel, kugira ngo bumve ko bashobora mu gihe baba barushe kuruhukira ngaho canke no kuharara bakaharara. hashobora kuba n'ibindi bijanye kimbure n'abakira ingenzi n'ivyo bibanza abo twita guide touristique, ugasanga ntibafise ubumenyi bukwiye bwo kwakira abo bantu, hanyuma kandi ugasanga igihe cyose bakeneye kose ico baronkako. novuga ko rero ushobora gusanga hari n'ibindi bituma ibyo bibanza bitaba biri kuri urwo rwego, ariko ivyo naba ndavuga n'ivyo. nawe Eric Rugerinyange, nk'ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga kinini, ariko muravuga ibintu gishobora kugira akamaro ku bijanye n'itunga, ku bijanye n'ingenzi mu Burundi. Ikintu mwe mubona cokorwa ku kiyaga Tanganyika kugira ngo abanyamahanga bagihurumbire kurushiriza ni nkikihe, nkuko mwakurikiranye ico kiyaga imyaka irenga 15? murakoze. icokorwa bimwe bimwe karatangiye gukorwa, kuko murazi yuko kugira ngo abantu bashika ahantu bisaba inzira bacamwo. igihugu c'Uburundi rero carisuganije ubu ibarabara rinini rica ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika ririko rirasubirwamwo rigirwa neza, igice kitari gito kinini, kandi ubu i Bujumbura ugashika ku mupaka, uvuye ku mupaka wa Kongo, Repubulika Demokaratike ya Kongo, ugashika ku mupaka wa Tanzania nyabagendwa. ico ni ca mbere kandi n'ikintu gikomeye. hanyuma rero ikiyaga ca Tanganyika ivyokorwa ni ibintu bitari bike. gifise uburebure ku ruhande rw'Uburundi rungana n'ibirometero 180,
birimwo amahegitare y'ababa 900 yo kugira ngo bashobore gukoreramwo, kandi harimo n'inzuzi nyinshi zica muri ako gace kose k'ibirometero 198 zirenga hafi 50, bivuga yuko ibikorwa byakorerwa atari bike. Dufatiye ku kiyaga cya Tanganyika, kubera yuko hari ikiyaga ndetse isi izi n'abandi bantu batari bake bazi, tukaba tuzi ubutunzi bwacu, tukaba tuzi n'aho giherereye uko hameze. Iyo ibintu iminsi yose bimeze neza, umutekano umeze neza, hakaba hari amahoro muri ibyo bihugu, biroroshe. Hacakorwa ivyigwa, icokorwa rero ni ivyigwa byo kugira ngo barabe ibikorwa byohakorerwa, ingene hokubakwa, ingene hotegurwa neza, ingene ibidukikije byohakingirirwa kugira ngo bibe ibibanza by'iratiro nk'amashamba yegereye ico kiyaga, ingene amafi yaho yobungwabungwa, amazi akabungwabungwa. Hanyuma rero ibyo vyigwa bikerekana neza ibikorwa byohakorerwa mu dufashe mu gace kamwe kamwe ukwako. Turaza kubigarukako. Muheraheze ico ciyumviro, turaza kubigarukako. Urumva rero ivyo hakorerwa ni byinshi, kuko ikiyaga ca Tanganyika ni ivyo twokwita nk'ikinogo kirimwo inzahabu, naho tutarazishikira. Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Vianney, uratwumva? Ndabumva. Vianney, uhamagaye uri he? Ndi muri komine Kabezi, mu ntara ya Bujumbura. Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa ufise icyumviro ushikiriza? Icyumviro. Ugishikirize? Nk'uko mwabivuze, ikiyaga Tanganyika n'ikiyaga gifitiye akamaro igihugu, ndetse n'ibihugu bihana urubibe. Rero intambamyi ahanini mbona ni uko muri iyi minsi harabaye ituruka ry'amazi ku rugero ruteye ubwoba, ariko rero nibuka igihe umukuru w'igihugu cacu yagenda muri Belgique mu Bubiligi, hariho uwamushyize igicumviro c'uko afise uburyo bwotuma ikiyaga Tanganyika kitaguma kiduga, amazi aduga. Rero nka leta yari ikwiye gukurikirana uwo muhinga kugira ngo ashobore gutunganya neza ico kiyaga, amazi ntiyongere kuduga. Hanyuma ibyo bibaye, leta yoca itunganya neza, ikubaka ibibanza by'iratiro, amahoteri y'ingenzi n'ibindi byo kwinezereza, kugira ngo iki kiyaga Tanganyika gitange umusaruro, hanyuma n'igihugu kiharonkera ko gitera imbere. Hanyuma si Tanganyika gusa, ibindi bibanza by'iratiro bikwiye gutunganywa neza, kuko umuntu agiye kuraba kino gihe ibibanza by'iratiro byaribagiwe, byarafashwe nabi. Leta rero yari ikwiye kurondera uburyo canke ikarondera abanyamitahe bagatunganya neza ibibanza by'amaratiro. Ni byinshi, mwavuze gitigiri yashika mu 170 murantunga. Ego, urumva ko rero leta ikwiye kurondera abanyamitahe bagatunganya neza ibyo bibanza ku buryo bishobora kwakira ingenzi. Murakoze. Hanyuma iruhande yaho muheraheze, ego, bagiye kubaka n'amahoteli kuri ibyo bibanza, kuko hariho ingenzi zishobora kuba zishima kwicara ku kiratiro kanaka, ugasanga biriko biratanga umwimbu ku gihugu. Rero ikimenyetso cyo kuvuga cyari icyo, kuko turiko turahomba ibindi bihugu nibyo usanga baronkeramwo uburyo biteza imbere ibihugu byabo. Murakoze. Rero natwe mu Burundi tugasamara icyo kintu, barakwiye kugifata mu minwe kugira ngo natwe tube ku rugero rw'abandi. Murakoze. Murakoze, turagushimiye Vianney kuri ico ciyumviro.
Tito nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Tito uratwumva? ndabumva cyane. Tito uri he? Ni hano Masaka i Kigali. Ufise iciyumviro, ikibazo baza abatumire? Ni igitekerezo kuko nk'abarundi ni abantu b'inshuti zacu, ni abaturanyi, kandi iyo umuturanyi ari gutera imbere ntabwo uba wifuza yuko mugenzi wawe yasigara inyuma. Ntekereza ko mu Rwanda dufite gahunda ya Visit Rwanda, abarundi nabo bafite byinshi byiza bitatse igihugu cyabo. Nifuza yuko bajya bagira abaterankunga bo hanze baza gusura igihugu, bakabatembereza aho ngaho kuri Tanganyika, bakagirana imishinga yagutse kugira ngo bya byiza bitatse Burundi birusheho kumenyekana, cyane cyane ko iterambere ryagutse Burundi bukarushaho kumenyekana mu bihugu bagenderanira kandi bakorana n'imishinga yagutse. Murakoze Tito. Igitekerezo nicyo nari Turabashimiye ku cyumviro canyu. Murakoze. murakoze sijya Amerika turabakunda. Odase ndabahawe kuri ivyo vyimviro bishikirijwe na Vianney na Tito mu bivuga kwi. ego ikibazo cya Tito sinacyumvise neza ko uyu wundi yatanguye. Novuga n'umwitwarariko wa twese, novuga abarundi, naho ushobora gusanga bamwe atabushobozi dufise kugira ngo dushobore gufasha mu iterambere ry'ikiyaga, kugira ngo ikiyaga gishobore kuvamo umusaruro ukwiye. Ariko nibaza umuntu wese arashobora gukora icyo ashoboye, ariko mugabo ufite uruhare rwa mbere leta kugira ngo ishobore gushyira uburyo muri icyo gisata kugira ngo hatunganye ibibanza ibi cyangwa biriya, ariko kandi ikongera mu gihe uburyo butoboneka igaha akaryo abanyamitahe, baba abarundi cyangwa abanyamahanga, kugira ngo bafashe mu guteza imbere ibikorwa na cyane cyane bikorerwa muri icyo kiyaga cyangwa ku nkengero z'icyo kiyaga. Nibyo hari abo tumaze kubona bafashe iya mbere, n'ubu bariko barakora bitari bike kugira ngo icyo kiyaga kibane kimera neza. Turiko tuja nko mu Rumonge, hari ibibanza bimeze neza bikwega ingeri. Rero twibaza ko ibyo bibanza nk'ibyo byogwizwa, nibyo byotuma ikiyaga Tanganyika kibandanya bitera imbere. Ariko twumva ko n'abanyagihugu nabo nyene bafise uruhara ntangere mu bivanye n'ibikorwa bakorera ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika, bakaraba ko ibikorwa bariko barakora atari ibikorwa biza vyonona ikiyaga Tanganyika, ko biza bisahiriza canke bituma ubwiza bw'ikiyaga Tanganyika bubandanya bugaragara. Rero nibaza ko ari ko umwe wese mu kubungabunga ikiyaga Tanganyika ndetse n'ibinyabuzima birimo, ariko kandi leta ikaba ifise uruhara ntangere kugira ngo ibikorwa bikorerwa muri icyo kiyaga cyangwa ku nkengero z'icyo kiyaga bibandanye bitera imbere rwose. Murakoze. Mark Rugerinyange, ku vyerekeye ico kiyaga Tanganyika, haravugwa ko hari amazi yariyongeye, inyubako abantu bakubaka ku nkengera zaco, n'imicafu y'amahinguriro yisuka muri ico kiyaga, hamwe n'ivyatsi bifise ingaruka mbi nimba vyitwa Hyacinthe. Ibikorwa biriko bihabera kugira ivyo bibazo bihave, ikiyaga kigume kimeze neza nkuko muvyifuza nibihe? Mwese nabashoboye kubyumva mu vyiyumviro baterereye, kuko ndumva ko ibintu birere bitameze neza. Ariko ku vyerekeye amazi aduga, amazi kuduga kwa Tanganyika ni ibintu abantu bakwiye gutahura, kuko bivana n'imvura yaguye kandi bikavana n'amazi yasohotse. Imvura rero iguye ari nyinshi, uko amazi asohoka ni kwa kundi, kuko dufise uburyo bubiri bwo amazi asohokamwo. Ni amazi asohoka habaye ivy'imyuka iva mu kiyaga co nyene hejuru, kubera ubushuhe umuhisha ukaduga amazi akavamwo, ari byo binatwara ndetse amazi menshi. Hanyuma rero tukaba dufise n'uruzi bita Rukuga hariya muri Kongo, aho muri provinsi ya Tanganyika, aho bita Karimi, itwara hagati y'ibice 6 gushika kuri 18
mu gusohora amazi ariko wava ku kiyaga nyene nyezina ari hagati ugereranije ufashe ibyo twokwita moyenne ni ukuvuga urugero rwo hagati na hagati mu bice 82. rero iyo imvura iguye ari nyinshi turitega yuko amazi aduga, nk'uko iguye ari nkeyi bitera ibibazo, iguye ari nyinshi bitera ibibazo ko amazi araduga, iguye ari nkeyi bitera ibibazo kuko amato ntasubira gukora nk'uko yahora akora. rero ibikorwa kuri ico kiriko kirakorwa, hariho ivyigwa nibaza ko biri mu nzira kugira ngo barabe ukugene bogerageza gucungera amazi ntazorenge urugero kandi ntagabanuke ku rugero rudashimishije. ivyo ubu ntaco nobivuga ko kuko ni ibintu bizoca mu bihugu bine, bamaze kubikora bakabinonosora bazobitubwira. hanyuma ku vyerekeye ibyo vy'imicafu yisuka mu kiyaga ca Tanganyika, ubushikiranganji bubijejwe bwaratemeye kandi nibaza ko n'ingingo zafashwe. urabona yuko hariho burya bumwanya buja konona ikiyaga bukica amafi bukica n'ibitari bike bwarahagaritswe. n'ibindi imivo itwara iyo micafu bari baragerageje barabikuramwo, n'imicafu mu Bujumbura barabisaho bayihingurira imbere y'uko amazi asubira kwinjira mu nzuzi aba yahinguwe yasubiye kuba amazi meza, arivyo twita station d'epilation iri hariya ku Buterere. urumva ivyo n'ibikorwa vyakozwe kuva kera. hanyuma rero hariho mugabo nko ku misozi, biva ku misozi naho bitari vyinshi biriho bija konona ikiyaga. ivyo vyatsi navyo vyitwa hyacinthe hariho abantu baraza barabikuramwo, nivyo si bike mugabo si na vyinshi cane, ariko aho bigiye bironona, ariko abantu baza barabikuramwo. narabonye ko hariho abantu kuri bazitwararika ndetse twonabashimira kuko bakora igikorwa ciza. murakoze. rero wavuze ati byiza mubivunagure biba byiza bubatse amahoteli. ibyo rero ni ibintu bisaba ibyigwa kuko kubaka ku mazi hariho ubuhinga bisaba. ibyo bazoraba n'ahandi byakozwe ku buryo abarigiye kubakayo bubakisha ubwo buhinga kugira ngo amazi naho yoduga ntiyonone, n'iyo kandi agabanutse ntiyonone. ibyo ni byo byigwa byoje imbere kugira ngo turabe ibikeneweho. murakoze. tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Claude ku murongo. Claude uratwumva? ndabumva cyane. Claude uri he? ndabaramukije kandi ndi mu gihugu cya Tanzania gahegeranye na Kigoma. ufise ikibazo iciyumviro? ikibazo nagira ndamubaze, nimumubarize none kubera iki ivyo iyo impuze ibidukikije harimwo bashatse kuvuga bijya bibako binini binini guhera ku mvubu, ingona, usanga iyo zabaye nyinshi zitera mu banyagihugu zikabategera dufate zikabagirira nabi. none nta kuntu kwegera bitunganya ukundi bakabyubakira ikigo cyabyo bikareka kuza bironona cyane cyane abantu, dufate n'imirima y'abantu n'ibindi nyene bikoko bidukikije bito bito byabyo. hanyuma ku byerekeye navyo ibihe, urabona ubuye turi mu gihe c'imvura, ntibaba bakwiye kubivuga hakiri kare nk'abantu usanga barubatse ku kiyaga hafi y'ikiyaga ca Tanganyika bakavuga muri iki gihe muribe ko imvura izogwa ari nyinshi kugira ngo niyo yamara kugwa abo bantu bazobe bapfuyeyo. jewe ikibazo canje cari ico ntimumumbarize aze kumenyesha. murakoze. Odase ndabahawe mwo mwishura. ego kuri iki kibazo cya mbere kijyanye n'ibinyabuzima bimwe bimwe biva mu mazi bigeramiye navuga abantu baba hafi y'aho bisanzwe biba nabyo, ni ikibazo
bitoroshe ariko nibaza ko leta ishobora kugira iki ifashije kugira ngo ibintu bisubire mu buryo hanyuma ibinyabuzima bisanzwe biri mu mazi hako byonona ahubwo bize nk'akarusho mu guteza imbere navuga ibijyanye n'ubutunzi mu Burundi ariko kandi nkavuga nti n'abasanzwe bakoresha ikiyaga Tanganyika canke abagendera hafi y'aho ivyo bikoko bisanzwe biba mu bibanza bimwe usanga hariho ibyapa bibagarisha ko imbere y'uko bakoresha cyari ikiyaga Tanganyika canke ibindi bibanza ko bobanza bakamenya ko aho hantu hari ibyo bikoko bishobora kwigenza canke bigasanga byononera ubuzima bw'umuntu rero nibaza ko ku nzego zose baba bahagendera ndetse n'abagiye gutunganya ibyo bibanza ko bakwiye kurabira hamwe ukuntu ibyo binyabuzima bishobora byonona ahubwo byoza bisahiriza gutunganywa cyangwa mu bijyanye n'ubutunzi bw'ubukerarugendo rero hanyuma kandi abagendera bagakurikiza ziriya mpanuro baba bahawe kugira ngo amagara cyangwa ngo bakomerekere nibaza ko ku mpande zose dushoboye gukorana ibintu byose bikagenda neza hanyuma ibinyabuzima bigakingirwa ariko kandi bikabandanya biteza imbere naho kuri iki kibazo yavuze ngo mu gihe nk'icimvura ngo kububatse hafi y'ikiyaga ngo ko hari uburyo ngo boburirwa ngo imbere ko iyo mvura igwa amazi y'ikiyaga kahakwiragira ngo bakaba bahavuye ego nibaza ko ku basanzwe bafise ibibanza canke amazu y'ingenzi haruhande y'ikiyaga Tanganyika nibaza ko bashobora gufashanya n'abajejwe kuraba iby'ibirere ukuntu bihindagurika kugira ngo bamenye ryari imvura ishobora kugwira ariko kandi bakamenya mbega mu gihe imvura iguye ari nyinshi twozifatamo gute mbega n'ibihe twokora kugira ngo dukinge kugira ngo ivyononekara ntibibe byinshi kuko twabibonye ko amazi muri ibihe biheze yononye ibitari bike hanyuma atuma igisata cy'ingenzi nacyo nyine gishikirwa haruhande y'uko twari ko duhangana n'ibibazo bijyanye na kovide n'ibindi byagiye konona cyangwa kubangamira igisata cy'ingenzi nibaza nti rero abo bose basanzwe bafise icyo gukora muri icyo gisata boja hamwe hanyuma bakaraba mbega mu gihe cy'imvura cyangwa igihe amazi yabaye menshi hokorwa iki kugira ngo dukinge naho ivyononekara vyoba mugabo ntibibe byinshi kugira ngo abasanzwe bakora muri icyo gisata babandanye bakibyaza umusaruro nk'uko babyifuza murakoze Gordien nawe nyene aratwakuye Gordien uratwumva mahoro Gordien uhamagaye urihe Burundi ikarusi ufise icyumviro ikibazo mbega hoteli seseri yake Tanganyika ni hoteli yegukira kiyaga Tanganyika kandi ni hoteli y'umuntu icya kabiri ariko harako kugira ikiyaga Tanganyika kikinye kimere neza murakoze nzi ibibazo nari mfise Mark Rugeri Nyange mwamwishyura Rugeri Nyange sinzi ntatwumva neza Audace ndabahawe mwamwishyura uyu Gordien ndabumva neza warahamagaye yitwa Gordien ariko arabaza niba navyumvise neza yabajije ngo nimba ihoteli Tanganyika ngo ari y'umuntu ihoteli Tanganyika sinzi ko akiri ku murongo Allo Gordien uracari ku murongo Allo Gordien uracari ku murongo Yego wasubiramwo utwo tubazo wari ubajije neza kugira abatumire bavyumve bon nabaje tuti hoteli tuse yake Tanganyika ni y'umuntu cyangwa ni hoteli y'abana yake yamyera ni kiyaga icya kabiri tuti ariko harakorwa iki kugira icyo kiyaga gihindurwe neza murakoze Mark Rugeri Nyange nimba numvise neza arabaza ngo hoteli ngo source Tanganyika ngo ko ari y'umuntu ariko arabaza ngo n'ikindi cokorwa kugira ikiyaga Tanganyika gibungabungwe neza okay kuki hoteli si shobora kucishura sinzi nyeneyo
ku cerekeye ingene ikiyaga ca Tanganyika cotunganywa hari ivyo dukwiye kubanza kumenya kandi twabonye muri uwu mwaka uheze. Turafise aho amazi yagarukiye kandi birababaje, hari ibintu bitari bike vyononekaye, amazu yasambutse, amashuri n'ibindi vyononekaye, amabarabara amwe yarononekaye. Rero turafise aho amazi yagarukiye tubona uno munsi. Icosabwa nuko kugira ngo imbere ko tubitunganya abantu amazu yabomotse kuyasanura borindira kugira ngo ntibahombe kabiri. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko muri ivyo bice amazi tubona yuko ashobora kuduga kububaka uwo barabangiriye. Hanyuma ivyigwa vyo gutunganya amazi kugira ngo tumenye urugero ntarengwa abantu bashobora kubakako bikabanza bigakorwa. Uko niko atavyigwa bihari ntacotunganywa, kuko amazi ya Tanganyika ari hagati y'ibihugu bine. Uburundi harya bufise ibitoyi bingana 8%, Zambia bifise 6, ibindi bigaca bigabura ibisigaye, Kongo ni ifise hanini. Ni ukuvuga rero ko ivyo vyigwa bitaraba Uburundi gusa, kuko gutunganya ingene amazi yomera neza ntaze konona nibiva kuri ivyo bihugu bine, ntibishobora kuva ku Burundi gusa. Ariko Uburundi ndazi neza ko aribwo bwari bwatanguye kugira ngo ivyigwa bikorwe. Ibiheruka mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze byabaye, inyishu yaratanzwe, hanyuma ubu turarindiriye ikizovamwo. Rero abantu bobangira kugira ngo ntibasubire gutakaza ibintu byabo, ko amazi ntumenye igihe adugira canke agabanukira. Ivyo nivyo novuga kuri ico kibazo, sinzi ko noba nishuye neza. Murakoze, nibaza ko mwamwishuye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urande barara igira hirya ariko mada herego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyo Burundi bufise ibintu vyinshi vyo kurata mu bijanye n'ivyerekeye ingenzi, ikiyaga Tanganyika n'ibiyaga vyo mu buraruko bw'igihugu birimwo. Abatumire bacu ni Audace Ndabahawe ayoboye Igisabo Tours, ishirahamwe ryigenga gishinze guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi no guha akaryo abanyamahanga ko kugendera ibibanza vy'iratiro mu Burundi. Turi kumwe kandi na Mark Rugeninyange akorera ishirahamwe Groupe ESEK rikora ibikorwa vyo kubaka, akaba amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika, bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi. Ndashaka nze kuri Audace Ndabahawe, kuba atategeko rigenga igisata c'ingenzi biri mu vyo ibibazo intambamyi
ujejwe igisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi yashikirije. Ku bwanyu ni izihe nkurikizi kuba iryo tegeko ritariho bigira kuri ico gisata no kugiteza imbere? Ego, murakoze kubona iryo tegeko ritariho, hariho ibintu bitaheza ngo bigende neza, kuko niryo nibaza ryohava ridufasha gutanga intumbero yo kugira ngo umwe wese na cane cane mu bajejwe gufata ingingo babone ukuntu ibikorwa vyo muri iki gisata vyotemberezwa. Hanyuma ugasanga n'abasanzwe bakora muri ico gisata ntibaronka akaryo kukariza ubwenge canke ubumenyi, eka ndetse ntibaronka novuga ntibashigikirwa nk'uko vyategerezwa kugira ngo barangure neza ibikorwa vyo muri kino gisata. Ariko kandi nibaza ko kugira ngo bakore kino gisata nuko baba bamenye ibisanzwe bikorwa ngaha muri ico gisata. Ivyo rero muri iryo tegeko nibaza ritaracaho, usanga hari ibintu bijanye n'ukuntu igisata comenyekana, mbega ni bande bokimenyekanisha iyo bitarabaho, urumva bico bigora kugira ngo abantu baheze bahunde ico gisata. Ariko kandi ugasanga n'abasanzwe bakora muri ico gisata babikora uko bavyumva, bamwe ugasanga nta bumenyi basanzwe bafise bukwiriye, ukasanga rero n'igihe babikoresha nabi, ndetse n'igihe ibibanza bimwe bimwe bitunganijwe ugasanga bitunganijwe ku buryo byokwega ingenzi nk'uko vyategerezwa. Rero nibaza ko iryo tegeko rimaze kuhaja bizoca bikurikira ibikorwa vyo gukorana ubuga mu migi yose kugira ngo haba kuva ku nzego zo hejuru gushika hasi, umwe wese amenye mbega interano yoterera kugira ngo ibintu bije mu ngiro yoba iyahe, mbega abagwizatunga bafite uruhare rwahe, mbega abenegihugu basanzwe baba hafi ya biriya bibanza bisanzwe birangurizamwo ivyo bikorwa bafite uruhare rwahe mu kubikingira kugira ngo bane bibaho, ndetse bakamenya mbega ni igiki twokora kugira ngo ibi bibanza navyo bibane n'ibihurungikwa twebwe nk'abenegihugu dutandukanye n'ibibanza. Rero nibaza ko igihe bizoba rihari bizofasha gukemura ibintu byinshi, hanyuma umuntu wese amenye icyo ahamagariwe gukora, ndetse n'abatabizi baheze bamenyeshwe ico iki gisata kitubikiye, ibyiza kidufitiye n'akamaro kidufitiye, ndetse n'aho twoshika mu gihe twese twoshiramo inguvu tugashyiramo umwete kugira ngo igisata gitere imbere, hanyuma na leta igaheza igashyiramo uburyo bukwiriye kugira ngo ibishoboka byose bikorwe, ibyo bidashoboye gushika ko igaha akaryo abanyamitahe kugira ngo bashobore kubandanya bashyiramo uburyo. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Richard ku murongo. Richard, uratwumva? Yego, ndabumva. Richard, uri he? Ndi muri Zambia. Ufise ikibazo ubaza abatumire canke icyumviro ushikiriza abatwumva? Cari icyumviro nashikiriza kuri abo batumire, ntabwo kubaramutsa abatumire muri kino kiganiro mwateguye radiyo ijwi ry'Amerika. Barakumva. Ego, je cyumviro nashaka gushikiriza ndabasaba kuri abo babijejwe yuko ku gisata cyo guteza imbere iby'ingenzi yuko babikomeza cyane, kuko tugiye kuraba haba bino bihugu turimo nko muri Zambia nk'akarorero, birazana ingenzi nyinshi cyane. Nkabasaba yuko nka mizeviza boshobora kuhateza imbere, bakahubaka, bagasubira kuhasanasana, bakahagira nyine ikibanza cyiza kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi kugira kizana ingenzi nyinshi cyane, kuko turavye nka mizeviza n'ukuntu giteguye siko byari bikwiriye, bari bakwiye gusubiramo bakagitegura neza, bakabaka ivyerekeye inyubako kugira ingenzi ziza ahantu hameze neza cyane kurusha uko zifashe ubu. Hama n'amashamba bakabandanya bayakingira kugira ibikoko biriyo ntibibandanye gupfa, ibinyabuzima byose bibandanye kubaho neza. Cyari ico ciyumviro nashikiriza no kubasaba yuko boshyiramo ingufu nyinshi cyane. Bageze kumva muri iyo minsi iheze hariho
igihugu cemeye yuko gishobora gutera amahera mu vyerekeye ishamba basaba yuko bandanya basaba ni mu bindi kugira ibintu bitera imbere kurusha kuko igihugu kitagira ingenzi ntigishobora kuronka amadovize byari murakoze murakoze turabashimiye Theogene nawe nyene aratwakuye Theogene uratwumva neza Theogene urihe ndi Uganda ufise akabazo canke iciyumviro icyo nashaka kuvuga yego Hello? ndabumva icyo nashakaga kuvuga kuri abo batumirwa muduge nashakaga kubabwira urebye nk'uburundi mu by'ubukerarugendo kuko nibyo nabonye uyu munsi tugomba kuvugaho bafatiye akarorero nko ku bihugu by'ibituranyi nk'iki cya uganda cyangwa se u rwanda ubona barabishyizemo imbaraga cyane cyane ku baturage bakamenyesha abaturage akamaro ubukerarugendo bubafitiye cyane nko ku musaruro ubivamo n'abaturage b'ibyo bihugu bajya babonaho nko kububakira amashuri kubazanira amazi kubakorera imihanda abaturage bamaze gusobanukirwa neza akamaro k'ubukerarugendo cyangwa se ka biriya bintu byabo amazi cyangwa se amashamba ziriya nyanja zo zisurwa cyane cyane urebye nka kiriya kiyaga cya tanganyika ubona uburundi butabishyiramo imbaraga cyangwa se ngo bubisobanurire abantu baturiye kuko nabonye bagenda batura basatira ikiyaga ariko ugereranyije nko mu rwanda ubona wahasize metero 50 uvuye ku muturage ujya ku kiyaga ariko i burundi nabonye bari hafi no kugera ku mazi ntekereza uburundi nabwo bukwiye kubishyiramo imbaraga cyane cyane bagashyira imbaraga mu kubisobanurira abaturage kugira ngo bamenye akamaro kabyo n'agaciro bibafitiye mwakoze igitekerezo cyane cyane icyo ngicyo turabashimiye Theogene ku kibazo ca Richard nagomba ndababaze Audace ndabahawe yavuze ku bijanye n'igisata c'ingenzi ingene gifise ikizana inyungu cyane mu butunzi bw'ibihugu yavuze ku vyerekeye musée vivant ngo ari kwiye kugarukirwa ngo kurushiriza ngo bakayiteza imbere kurushiriza ico ciyumviro ca Richard mukibona gute ndabumvise neza siniko musubiramwo Richard yashikirije iciyumviro aravuga ko igisata cyo guteza imbere ivy'ingenzi ngo igisata c'ingenzi kizana inyungu cane ku bihugu muri rusangi aravuga ku vyerekeye Burundi ko musée vivant ngo yari kwiye gusubira ngo gutezwa imbere kurushiriza uko ibintu bimeze muri iki gihe ngo ico ciyumviro mukibona gute ego murakoze na Richard arakoze iki kigo cyitwa musée vivant nibyo cyari kwiye guteza imbere gusumba uko bisanzwe kimeze ariko ni ikigo gisanzwe gitunganywa na bumwe mu bushikiranganji nibaza ko bakwiye kuraba ukuntu ico tunganywa neza kugira ngo giteze ingenzi gusumba nibaza leta nifise navuga iki kibazo mu minwe kuko ikigo gisanzwe gifukira ubushikiranganji rero hamwe ubushikiranganji bivanye n'ubushobozi bwabwo hamwe bushobora kugitunganya neza gusumba cyangwa bidakunze naho bagaha abanyamitahe bandi bakagitunganya nibaza ko biba byiza gusumba kuko ni ikigo uravye gifite ubushobozi bwo gukwega ingenzi kuko hasanzwe harangurirwa n'ibikorwa bitandukanye ibikorwa bijanye n'akaranga canke ibikorwa bijanye no guhingura ibintu navuga byerekana ishusho y'Uburundi mugabo dukoresheje amaboko canke iminwe ariko kandi hasanzwe harimo n'ibinyabuzima bitandukanye rero nibaza ko hamwe hobaho umuntu agitunganya neza canke leta ikagitunganya neza ico kwera ingenzi neza gusumba uko bimeze ubu kuko uko ikimeze ubu ntibishemeye ukuntu bitunganyijwe nawe Marc Rugerinyange ku kibazo ca Theogene yavuze ko ari muri Uganda
yavuze ko Uburundi ubigereranije ku bijanye n'ingenzi ukagereranya na Uganda n'u Rwanda, reka tutibagiye ibihugu bimaze igihe kirekire vyaramenyekanishije cane ivyerekeye ingenzi vya Tanzania na Kenya mu bihugu biri mu karere kacu. Aravuga ngo cane cane ku banyagihugu ngo barakwiye gusigurirwa akamaro ngo bibafitiye ivyerekeye ingenzi nko kubazanira amazi, amabarabara, amatara bikabateza imbere. Aravuga ko ngo ku kiyaga Tanganyika ngo kwiye ngo ko abanyagihugu basigurirwa bakamenya ko batokubaka ku nkengera zaco hariho imetero zotegekanywa kugira bashobore kubaka ntibegere amazi. Ico ciyumviro ca Theogene mukibona gute muri make? Murakoze. Iciyumviro ca Theogene ni ciza kandi nagomba kubamenyesha yuko kiriko cakoreweko. Hariho ahamaze gushirwaho ibyo twakwita ibimenyetso, amaborne ntarengwa mu kubaka uvuye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika imetero 150, hari ibirometero bitari bike bimaze gukorwa byerekana yuko munsi yaho hatubakwa. Ubu naho hariho igipimo bategerezwa gukorera ko ibyo twita kote. Urabona nk'ikiyaga cya Tanganyika haje Bujumbura turi ku byo bita imetero 770, aribyo twita kote d'alerte. Ibyo rero nibyo bariko barakora kugira ngo barabe igiharuro ntarengwa cokorerwa ko kugira ngo naho amazi yoduga ntihagire ibintu yonona by'abenegihugu. Muri ico gihe rero bizamara gukorwa bikanonosorwa, abantu bazoba bafise aho bagera akarimbi ntarengwa, kiretse mu kubaka munsi yaho hazoba hariho ubuhinga bwategekanijwe kugira ngo bishobore gufasha abenegihugu. Rero abanyagihugu barasiguriwe neza, barazi yuko ayo mazi yonona kandi baramaze kubibona. Rero urazi yuko umuntu yama ariko arafasha abantu, hariyo abataba babizi. Ubushikiranganji bubijejwe bwama burungika abantu kugira ngo bafashe abo bantu babereke ibyo bakwiye gukora, kandi n'amazu yononekaye birabereka neza aho uno munsi hagera. Ariko bishishikara gukorwa. Ubushikiranganji bubijejwe bari muri byo, barasigurira abantu iminsi yose, kuko urazi yuko amazi ntawe umenya igihe azozira. Ibintu ibirere birahindagurika, natwe twagiye muri ibyo bice by'ihindagurika ry'ibihe, ibyo twita dérèglement climatique, twarashikiriwe. Hanyuma rero imvura ikagwa ku rugero runini bigatuma amazi aduga. Ibyo nabyo rero bisaba ko ari ukwamiza ko barabikora. Hanyuma rero kandi abanyagihugu bazokumva neza ko aho hantu naho amazi yoduga hashobora kugira akamaro mu bundi buryo, hubatse ku buhinga bwizwe neza bwa none nk'uko no mu bindi bihugu babikoze. Murakoze. Methode araduteye akamo. Methode urihe? Ndi muri Gambia. Wanyarutsa nimba ari ikibazo canke icyumviro ushikiriza? Okay, murakoze kweri. Je nagomba nshikirize bijanye n'ibyo posta mu postinze kuri Amerika. Ni kuvuga yuko kugira ngo Uburundi bumenyekane ku bijyanye n'ibintu bya turizime biracagoranye. Bamwe na mbere ndazi ko mutabyemewe, igihugu kiracyari hasi. Iyo tukiza dufate nk'ibintu niyo tukironka amahoro, niyo tukiza mu bintu by'imvururu. So ni ukuvuga yuko ikiyaga Tanganyika cyo dufite hajya ibikomeye n'ubutunzi, kenshi na kenshi bavuga ati harimo imari nyinshi mu kiyaga cya Tanganyika, kandi kubaho ishobora guteza igihugu imbere, ishobora guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Nibyo bamwe na mbere abategetsi kugira ngo tuzobona ati igisata kigezwe dufate bya bintu bya turizime ingenzi. Ni ukuvuga yuko ikayo bazoyitegura, hama bayitegure,
igihugu kuko n'umuntu azobaza ati jewe ndi muri Kenya ubu mu Burundi hari amahoro hari n'umutekano azoza agenda yiruka avuga ati ndagiye muri Tanganyika kurya akayaga kurya n'umukeke waho ati dufate n'utundi aragiye azoza avuga ati okay n'ibitundi byaho cyangwa n'amahera yaho yarafite n'agaciro baroza bikanga bisunze icyo kintu rero muri iki gihe rero turabona yuko tukiri inyuma rwose turacyari inyuma mugabo intambwe ni buke buke murakoze bivuga yuko igihugu ni bamaze bagitegure hakiri imyaka mikeya imyaka 15 ibintu bijyanye na turizme kubera turacyari inyuma cyane aho imyaka 15 dufate ari tukironka akayaga rero ngahadura n'ibindi myaka 15 iyo polisi yanyu maze ko bibaze niho igihugu cyamenyekana abantu bave mu makungu murakoze Tanganyika ari umukeke urana ko Tanganyika ari yambere isoro umukeke munyarutse muheraheze muheraheze metode muheraheze rero icyo ndagomba mwerere ni kuvuga yuko mu gihe tukiri ku iterambere yo kumenyekanisha dufate nka Tanganyika n'ibindi bifata bijyanye no guhumbirwa n'abantu tufate bazikora buke buke bakabikora buke buke mu gihe tugenda tugenda mu mahoro yaza murakoze iterambere bigiye kwiyongeramo mu gihugu bamaze gutegura murakoze kuko umuntu azogenda yavuga ati gukurikirana hariho ati bice byumvikana abantu muri Tanganyika turabashimiye metode turabashimiye ku cyumviro cyanyu murakoze cyane imbere ko turangiza nagomba mbaze Audace ndabahawe muri make cyane ibiharuro bitangwa n'Ibanki y'Isi yose byerekana ko mu mwaka wa 2019 ingenzi zagendeye Burundi zirenga gato 300,000 ibiharuro byagabanutse cyane mu mwaka wa 2020 bitutse ku kiza ca COVID-19 bikaba byemezwa n'umuyobozi w'igisata c'ingenzi mu Burundi nukuba abarundi bavugwa ko batagendera cyane ibibanza vy'iratiro mu gihugu cabo mwo bivuga ko iki muri make murakoze cyane ego twebwe igihe twatangura ishami ryacu intumbero ya mbere ari kugira ngo duhimirize abarundi na cyane cyane kugira ngo bakunde ivyita by'igihugu cyabo ego kuva dutangiye gukora turabona ko ari intambwe ishimishije ko turabona ko abarundi bariko barabyitabira n'ahatari benshi mugabo nk'ubu kuva dutanguye mu 2019 kubona twatangiye gukora neza turabona ko tumaze kuba dufasha nk'abarundi bashika 150 gushika uno munsi ibyo ntibyari bimenyerewe imbere yaho ntibyakunda ariko turabona ko abarundi bariko naho biza buke buke turabona ko bariko baratega intambwe nibyo mu gihe abarundi batufata mu minwe isata kijyanye n'ingenzi na cyane cyane bwa mbere mu gutembera ibyo bibanza bo nyene ndetse bagafasha no mu gufata ibyiza igihugu gifise kugira ngo dushobore gukwega ingenzi vyogora ko by'ukuri dushobora guteza imbere kino gisata nico gituma twe twafashe iya mbere kugira ngo duhimirize abarundi hanyuma niba ko twagiriwe kubona nyakubahwa umukuru w'igihugu nawe mu karuhuko kiwe yafashe akanya aratembera muri ibyo bibanza by'iratiro bitandukanye twizere ko byatumye abarundi benshi bumva ko nabo nyene bahamagariwe gukurikira ku karorero kwa nyakubahwa umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ndetse n'abandi bategetsi ko bofata iya mbere mu gukurikiza ako karero keza yatanze sinivyo gusa yaciye abona ikimbure ivyo ico kibuze kugira ngo ejo canke hirya yeje amategeko azotorwa canke mu gutora navuga amahera ashirwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ko nico gisata coshirwa imbere kugira ngo gisata c'ingenzi kibandanye gitera imbere murakoze cyane murakoze barabatumire Audace ndabahawe ayoboye Igisabo Tours ishirahamwe ryigenga gishinze guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi mu gwaka ry'abanyamahanga kuko kugendera ibibanza vy'iratiro mu Burundi na Mark Rugeninyanga akorera ishirahamwe Groupe ESEK rikora ibikorwa vyo kubaka akaba amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika bompi bari Bujumbura mu Burundi batumire ndabashimiye nshimiye namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri Isanga twako tuvuga ku bintu Burundi bufise byinshi byo kurata ku bijanye n'ivyerekeye ingenzi murakoze dusubire rero tubibutse ko bakunzi bacu ibiganiro byacu bibandanya kuri radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika mu kurindira ndabifurije mwese ibihe byiza